Sira so umuzukuru wanje kandi yitwa Karoli mu kibanza cyane nawe yiwe reba kujya na sole nyina uko ni ujyanze mu musoro reka rero je ngoma je nshene kwa busigaye ujya kuyimubwira mubwiri uwo ni mu misi yo kandi ushaka muri famille yacu tuze bangahe mzee kutatubwira muraza benshi tuzoza uko muraza ko mu uzofise umwanya kuko amahera turasekana nacu amahera ariho kunywa kila kitu shaka kwa kweli ambaye kugenda yitsitaza adufite kweli nico kuzimanyura gi watu wanashaka kudakwa huko mbige marimo wapi yo rindira kwanza mu bintu twavuganye byose ngo twayaza amasigara cicaka nametse umengo ni urubanza rurabaye he ubona urubanza rutabaye wewe nawe irandavu nari kwega kuyanda gute nawe nabona umengo kuramushigikira pe mu bintu baravuga uri kurapanga ibintu by'imana jewe nandratsinje so wawe ngo nkeneye iki imigambi yanje yose yo chip urabe neza mbabaye urabe neza umuntu wajya amafaranga nabe yarakuriye kubera urubanza je ndabona umengo gwashitse kwanza sikubona umengo gwashitse bije so yatanze nivyo bikwese urubanza gwashitse ndikubwira ubwoba shira umutima mu nda tekana imisi ibiri yonyene wamubwira uko imisi ibiri ikarenga ndakubwira ugende yamusaba ahubwo ayo mahera ndakubwije ukuri ijyanye n'amava muhira nanjye niyo mpamvu erega umuntu ushaka kumufata neza umwereka ko muri kumwe ngo muri hamwe yani niba ashaka mutamushyike hajyaye naduka oya muta oya ari kumbwira to yamuta ahubwo ndamushigikira byose nkabirondera ariko ingene yabona umengo urabyifashe nabona umengo uramushigikiye kwese wamenye yuko ingene mbonye ndonsama baragenda nk'amazi urabimanukitse reka kumubibutsa ndaguha iminsi ibiri tekana ivyo oye n'ivyo Rabumeze basi jembo n'urubanza narimbo nagi umengo urubanza rwaje sindota nangura kwiyumvira wambwiye ibintu byose sindota mariage babasha byagenze sindota je uranzi none uranyibagi byeki umitumye ndogikora ndakubwije ukuri sindiko kore kabisa sindiko ndarekura ngo gatwengo kare ajya erega wari wabyishe tabona yigirisha ngakaramugira nabibona numva umengo rodahwa hajya jesi je tekana ariko rero icyamba bagenda abona umengo nawe murafatanije urukura urabashigikira mu bintu by'uko bimeze tekana shira umutima hamwe ivyo sindota biba sindota mariage bahana basha je bwana je nabona umengo muri kumubashigikiye ngo urukura panga ivyo panga sinzi ngo amahuzu ntavuga ati umugari bavuga ngo ibuye riserutse ntibaricisha isuka wowe kwigisha iki urumva rero ushaka je nigaragaze nk'iryo buye isuka sindayita nkeneye kwinyegeza ku buryo iyo suka ndayipasagurika pane kimwe ari kindi hari hamwe atanu umutumba no kuguru bitanahuwe wenda kwemera ega we ufise ubwenge jewe nkora kujya kwigihere none igihe kiri mu mpuzo hira kujya buke ukazofisanga usigaye witwe nk'ubuhiri haba rero ngutumisha ubwo reka nigire ibindi navyo
ndakurindiriye Ngomba ndakwibutsa. ndabizi asha ndasubiyemo ndasubiyemo kandi ndaguha amasaha 48 gusa hera kuri no saha cura bisahu nyene uhereho guharura gushika amasaha 48 sawa abaswahili bavuga ati usiniangushi mama sawa nanjye ndabirindiriye naye nagize ubwoba kwera byotumana hari hamwe ku gakobwa korongorwa je nkiri ngaha pere ninge nasanzwe mengo ntanyumvamo byo kunyuka man oya nukuri sinigeze ndagusaba ikintu ndagusabye uwo muntu ariko aramufasha mere umufashe biko ibyo ariko arakora byose ibyo ariko aradabanganya bibe umunira gume ngaha abyo kurongorwa ngaho ahubwo ndatomboye unifanye tushiste ngira nsohoke nanjye muri sport Riga bo niyo nari ku telefone ariko urumva nari ngukeneye maze kumena nawe urabizi ncanja break umviriza rero ibintu bigeze ahashushe jana Munira wowe na Munira kubera ko amatariki yamaze kumenyekana yingene twogenda iwabo tukabashira inkwano izo nizo story nkunda kumva papa izo jana Munira urita utega amatwi gupanga uko abo twotumira ababanyi bagenzi akana abantu benshi nawe no gutinya dépense amafaranga yarafise wabona Munira barayafise ariko abantu bagiye banywe mu gihe tugezemo sico gutumira abantu gusa kubera ko babatumiye no kuraba igituma batumira ababanyi wabavuze kirumvikana ababanyi niwe mujyana hama inshuti abantu bama badushigikira iyo twagize ingorane canke turyohewe siko twatumire hama n'abagenzi bawe bakeyi we n'abagenzi ufise mugendana oya je kubwangira mwe gusaje tworuta urubanza rwacu twotangaza ku radio ku mateleviziyo umwe wese akaza n'ibintu byo kubanira abantu reka abantu baje uraje na Munira papa shaka yuko tuzoba karorero mugongane rwacu oya ngo uratumira abafotografe abakameramani baze barukamera agora samahera bagusaba wibaza ko baza kuri gusa MMC yambye yuko ikintu cyose cyerekeye kamera n'ifoto MMC asha iyo nakene unanje yambye asha nitwigore urumva pa ico nikikujya umutwe kubera kandi bazi ko bavyishobore ivyabo asha ni kimwe umuswahili yavugani hawana upinzani MMC Mugisha Movie Company. Of course, yes. Yabadizobere muri ibyo byo gufilima. Asha bararema ndibafotora baki. Iyo offer bamaze kuyima. Kandi rero bari punctuel. Kumwanya ubabwita saa 2 mwendisi. Kama wao wakunda. Ubabwita saa 3 mwekenze. Kuzuri sana. Bwana. Urumva rero icyo ntangora nico giteye kuko abo nibo. Hama. Jena nibajije ko mama wawe naho tutakiri kumwe yibereye birimani mu vyiwe twatandukanye kera urabizi je nitobisubiramo none hajya tumutumiye hari cyo bigutwara ahubwo unkoze ku nkovu aho ukubise ushaka kubira nanje nico kintu cyanyuma renge gureza shaka ko byabaye kose kandi ivyo wanjewe ntabwo bimfatako mwese murabavye kuri jewe kandi nubanza niko kugenda neza umuvyeyi ntanje atari hafi abaswahili ngo twama tugendana rimwe ko abo rero no gufata umwanya ukategura umwanya je na Munira twigira turaba aje n'umushoferi wari ari ku ruhande tuzoja niyo nkuru twibwire mama maso mu yandi cyo bari ciza nimuzaze mwenzangu nk'abaswahili uzuri sana nimuzaze mwenzangu na hatutoka urumva rero yego pa hama imyiteguro urumva kugeza hashushe kuraba ibyambagwa ku batayeri bigaherera ku mwanya bikaba bishasha byose habwo umuntu azo shopping irahe yego Mumbai canke Dubai bisigaye bitsinyo irashika sukurinda kujayo at least basi zofunjwa na basi na South Africa basi oya ivyo bizoba muri
mu gihe muzoba muri muni Ya papa nawe muni ya shopping iyi. muni hani ikintu nk'icyo mwagiye mujya mukobwa munira mwibereye aho rero muzombwira tugiye Dubai tugiye Paris tugiye South Africa aho amahera nzasohoka ariko impuzu n'ibindi byama byashitse Papa ndabyo ubuzima tugiye kubamwo na Munira nibyo umubyeyi wese yamaze kazoza keza umwana we biraryoshe kabisa kandi so gufina hajya nari narabipanze kuva kera ise wa Munira twara abagenzi Munira aravuka ndamubona abuwa uvuka yarakubona ise sawa nta nubwo nari nzi ko azoba mwiza kujya nanje ngo mbone ko mubana c'est bien hajya mbonye mukazana mwiza ira muri musikide ariko umwanya n'uyo no kuri Imana umwanya n'uwo itegure ibintu bizogende neza hano baduciye warabonye ko basizemo iby'umuryango nta nubwo ari nyinshi n'ibisanzwe kabisa urabona hajya nimbo sawa rero kwa aje kangene muri sport genda wigirire sport yawe kuko irakenewe kuzobyara abana bakomeye kugira sport kabisa mbere ukaduga ibugarama ukagaruka n'amaguru n'amashaka kugenda mu rugamba ibugarama yewe nta rugamba intambara y'Uburundi yaraheze ahubwo reka ngende pa sawa c'est bien nirutse ariko ndibaza yuko ukiri ngaha oya agenda ndi ngaha ndafise umuntu aza kundaba dupanga akarere gatoya sawa pa hari dosiye tuza guheza y'amahera centre jeune sawa ababyeyi no kuganira n'abana ibintu byose mukabishyira ku murongo n'ibisanzwe bite mufase muwanje ari mu kazi y'inyuma numva yampamagaye cyane atereka mbona kuri taye banze numvise ibyo umbwira basha naho wari mu kazi hari inyuma usa neza usa nkaho kwiteke hajya naratomboye no kuri kw'Imana ko umugore mwiza nkawe aho rero ndakubwiye ndagenda gutera inkuru iryoshe kandi ikomeye cyane mbona usashe byaziraryosha aho ntare gusa mbona wazinuka yakamwe kose oje yanjoye cyane urazi yuko bamutama niyo ngabo ndamubona ngo azoza ngaha gusaba irembo gusaba irembo yego wa mukobwa wacu mukuru agira agende ku Munira yego kabisa inkuru iryoshe cyane cyose gishasha umbwiye izo nkunda zimaranye iminsi burya mwe mwabimpishije kandi nta kintu cyambabaje nk'inkuru nk'izo z'umwana wacu nkazumvira mu gahinga umbiri nzashira ndakubwira ibyo ni saku guma wumva je ndabimenye vuba kurukuru niyo nkuru ndabimenye vuba kuko je navyumvise nkabihora naye ndindiye umunsi ugere mpamagara ubimbwira ese ndabikubwiye urumva jewe mbwirwa nk'umuntu wo hanze barinda gutumira mu nyuma wahavuye uzane umpaye invitation nk'abandi nanje jewe ndi umuvyeyi urya mwana nije muntu wa mbere nari nkwiye kubimenya hama bikagenda abantu bose bo hiyo ku gasozi bose barabizi jewe uwo mu nzu mukabimpisha mwaranyeretse ko ndi mukase kwe oya ibyo byiyumviro wiyumvira sivyo ibyo ni byiyumviro by'iwawe urumva si ngombwa ubimbwira burya jewe ndi umuntu mukuru ndabona mwarabinyeretse sindi mpumyi ndabona ibiriko biraba ibyo bintu Jesse sinari kubikunyegeza kuko ncitumana nje kubwira ibyo bindi naje umbwira nk'umuntu wo hanze umbwira ngo bazoza urumva mwaricaye murabipanga byose bigiye ku murongo uno munsi jewe niho babimbwiye nk'umutumire wo hanze abo nganzo banje kuvumba ega je narindiriye ko ibintu bija mu nzira ibintu bija bigira intumbero umuntu akamite bitumbeye yuko so gupfa guhuruduka gusa mvuge ibintu kumbe ndasanga sivyo ubu rero byagiye ku murongo ncitumana bikubwiye bijya bine wumva nabyo byari nk'isaku ni parara bagira parara
naye ahandi nari ndindiriye ko ibintu bija mu buryo hama ndabigusigurire neza ndabikubwire ndi sire ubu ni si ubu ndi sire ndazi ko atagipfa Imana izobikora werindira gusa tubigire neza hanyuma urubanza rugende neza munira yego nujya wundi mutuye ko ataragera yego yani mutoyi ntaragera tuzobikora ntacyo tuzobikora reka je nisuye mu kazi kanje je nta gishasha rumbwiye je naye ndabizi tuzobikora uko zivugijwe ariko zitambwa reka ngende je nta mwanya mfise akazi kenshi ndiko ndakora ariko mengora harimo agahigihigi oya ntacyo tuzobikora ntacyo ntacyo kiba kiriho madamu oya ntacyo tuzobikora tumbera nyene mbona intumbero apana kugenda widoga mengo sinde vyarivyo ni sawa ujya rakuze nagenda rongogwe ni byiza hama ibindi navyo tuzobimenya ariko abagore bakuze isaku kabisa ntaravuga n'ikintu na kimwe yamaze kumenya byose asha iwacu ntihoroshe isaku z'abagore ndazirushe ariko agenda afise agahigihigi sinzi ko bizogenda neza ukama wacu